umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yarifadikanije n'abenegihugu hamwe n'urwaruka ruri mu bikorwa vyo muci bo muri komine Kayanza aho bariko baca imikobeko ku mutumba ya Muyange kuri uyu wa 13 mu Kakaro mwaka wa 2024. Inyuma y'ibikorwa vyo gukingira ibidukikije, umukuru w'igihugu yarigishije urwaruka uko bohindura ingendo kugira bakunde Uburundi hamwe no kwiteza imbere bizobashikana kuri yambona kazoza y'igihugu. Twimwitogo rya Burundi, iryo togo rya Burundi ni rya twese. Narahimbawe cyane mu minsi heze nagiye hariya mu ntara ya Bujumbura muri komine Mukike. Uwadushingiye intahe y'iterambere yari umunyengozi. Yavuye Ingozi agiye kurondera akazi ko kuragira inka. Mu 2006 hanyuma dusanga yarashitse ku rwego rwo kugura Probox. Ivuye he muri iri vu mubona? Iri vu iri. Hanyuma rero icanezereje muri vyose. Nza numva avuza akajambo keza cyane. Ngo rero ngo ico nababwira ngo muri iyi komine yacu nziza ya Mukike. Murumva n'umunyengozi? Mugari kwashinga ntaye yavuze ngo muri iyi komine yacu nziza ya Mukike. Aho uri hose mu Burundi ni wanyu. Ntuzutinye aho uri hose ni wanyu. Ni mwitogo kwa Burundi. Gwaruka mwe muvyumva. Ibanga rya mbere no kumenya Imana. Imana yagwaye impwemu ikiguha ubwenge. Tubanze twiteko ibikorwa dukore hamwe ata muntu numwe asigara dakoze. Abo gwagwaruka ni muhere kudukoko kudukwavu ntimuje kuri binini cyane. Naje mu wa gatatu niho natagwe korora urukwavu. Abana haje utaguye gutunga ukiri mutoyi ntuzotunga ukuze. Hari ikigwa amazimisi ariko datanga umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi. Ni ikintu cya mbere gikomeye kirazira gutungwa ngo ntibarankora mu ntoki. Wowe ukarya ideni bakaza kwishyuza ngo reka nace ntibarankora mu ntoki muhungu. Ico kintu nirushobora gutera imbere tumeze uko ntibikunda. Fatiye kuri izo ntahe zose urashobora kubona ko Burundi mu myaka itarenga 2 bwoba buteye imbere. Mu myaka itarenga 2 gusa dupfa kubishaka gusa nta kindi. Kugira tugwane n'ubukene nta kindi atari gukora gusa. Ingingo ya mbere gukora, iya kabiri gukora, iya gatatu gukora, iya kane gukora. Ibanga rya mbere no kumenya Imana. Imana yagwaye impwemu ikiguha ubwenge. Yanabasavye kugiriranira urukundo kuko abarabana nabi ataterambere bashikako. Mu ijambo ry'ikaze buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remy Cishahayo yamenyesheje ko abenegihugu bari ku kivi kandi ko bitayeho uburimyi no gukingira ibidukikije. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yaherekejwe n'abashikiranganje babiri mu byo bajejwe harimwo uwo kwivuna abansi Aretribere Mutabazi n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse hamwe n'imvukira z'intara ya Kayanza zirongowe na buramatari. Umukuru w'igihugu akaba n'umujama ugwaruka yaciye agendera ugwaruka ruriko gwiteza imbere muri koperative Turashoboye aho bahingura ibirato n'amasakoshi ku buryo bwa kijambere. Iyindi koperative yagendewe ni Eden Business Center bahingura impuzu. Izo koperative zose zikaba zifashwe mu mugongo n'umugambi Payeje kandi bakabirangurira ku mugwa mukuru w'intara na komine Kayanza. Mwomenya ko urwo rugendo rwitiriwe inkebuzo umukuru w'igihugu ari karagira mu ntara zose z'u Burundi rufise icivugo ngo gwaruka haguruka dukore dushikane Burundi ku mbona kazoza. Radio Television RTBB turagukunda cyane.